Nil Sport TV. Reka tubaramutse mwebwe mwese mudangeshanya gukurikirana ibiganiro bica kuri Nil Sport TV. Birumvikana turi guno munsi wa kabiri igenekerezo rya 11 ukwezi kwa ntwarane umwaka wa 2025. Mbanda yibutse ko Nil Sport TV ni kinyamakuru kiba amakuru yizewe, amakuru kabisa atandi hantu urayakura, amakuru atarahonyuza ukuguru hasi. Wowe utarashobora kuja ku rubuga rwa Facebook udufollowing, genda wandike Nil Sport TV uheze uce wibonera ibiganiro bigiye bitandukanye, amakuru y'inkino haba muri sport, haba muri volleyball, basketball, rugby ndetse no mu yandi madiscipline agiye atandukanye. No kuri page ya YouTube niho tuba twibereye, ukagenda ukandika ati Nil Sport TV ugaheza ukadufollowinga ukaza uba uwa mbere ku makuru aba yizewe na cyane cyane ngaho iwacu mu Burundi. Sawa gusa no kuri Instagram niho tuba twibereye ni Nil Sport TV. Kera kabaye twigarukire ku mugwi nserukiragihugu intamba mu rugamba les Urutonde. Hari ku munsi wejo igenekerezo rya 10 ukwezi kwa ntwarane aho umumenyamakuru Patrick SANGWA yashira urutonde rw'abakinyi 25 azifashisha mu kurondera itike yo kwitabira kwitabira Coupe du Monde umwaka wa 2026. Mukamuzi ko Coupe du Monde 2026 izobera mu bigo vya Etats-Unis, Mexique, Canada. Mbega ubwo rutonde rwizwe n'abakinyi abahe, abavuyemwo ni bande? Murazi ko urutonde rwa mbere rwarugizwe n'abakinyi 33 ariko ku munsi wejo yagiye kubacangura, ndavuga Patrick SANGWA naho bafatikanye, ndavuga staff technique yiwe abakinyi bagera kuri 25 aho kabaribo yashimye kuzo kwifashisha mwizo nkino zibiri, ndavuga urukino rwa mbere azokura na Cote d'Ivoire ndetse na Seychelles. Mu bakinyi 25 Patrick SANGWA yashoboye kuzana mwizamu yarifashije abakinyi bagira kuri 3, birumvikana ni Jonathan Nahimana asanzwe akina muri Namungu mu gihugu ca Tanzania, ndetse na Onezime Rukundo asanzwe akina mu Rwanda mu mugwi wa Police FC, ndetse na Nkuruziza Mateo akina muri Belgique. Mu bakinyi basanzwe bakina inyuma cyangwa se aba defenseur yarifashije twitwa Frederick Sabiyumva asanzwe nawe capitaine asanzwe akina mu gihugu ca Sweden, ndetse na Nduwarugira Christophe akina mu gihugu ca Indonesia, ndetse na Omar Musa yarifashijwe akina mu gihugu cy'u Rwanda mu mugwi wa Gorilla, ndetse na Niyokuri Kraus is back akabakina mu gihugu ca Norvege. Keve ico hitungiye akina mu mugwi wa Aigle Noir de Fighters umugwi wariya imakamba. Marco Weimars is back nawe yagarutse mu Urutonde asanzwe akina mu gihugu ca Belgique. So gusa ndetse ndayishimiye Yusufu Nyange mu gihugu cy'u France mu mugwi wa OGC Nice. Mbakinyi bakina hagati mu kibuga yarifashije kwitwa Akbar Muder akina mu gihugu cy'u Rwanda muri Gasogi United, ndetse yarifashije n'uyu witwa Parfait Bizoza akina mu gihugu ca Norvege, ndetse na Musanga Hari akina mu gwa Police mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse yazanye na Nahimana Shasiri akina mu gihugu ca Tanzania muri Pamba Jiji Football Club, ndetse na Bigirimana Abedi mu Rwanda mu gwa Police FC. Eli Mokono nawe yashuye kwa mu Urutonde akina mu gihugu ca Tanzania mu mugwi wa Fountain Gates. Jody Riongora nawe yarifashijwe akina mu gihugu ca Belgique. Mbakinyi bazoba ariko arondera ibitsindo yarifashije Bienveni Kana Kimana muri Republique Czech, ndetse na Jean-Claude Girumugisha Al Hilal mu gihugu ca Sudan. Bertrand Nishimwe Mvuka nawe azoba ari mu Urutonde akina mu gihugu ca Norvege. Mohamed Amis asanzwe akina mu gihugu ca Egypte. Bonfils Caleb Bimenyimana akina mu mugwi wa Alger mu gihugu ca Algeria, ndetse na Sud Abdallah akina mu gihugu ca Indonesia, ndetse na Pacifique Niyongabire akina muri USA. Abo nibo bakinyi 25 umumenyereza Patrick SANGWA yashoboye gutuma ko azokwifashisha nyizo nkino zibiri. Abamwe n'abandi bagiye baravuga ati
aba bagarutse bamwe bakuwemwo muri abaje bakinyi 33 ukagenda kuraba nk'umunyezamu Bizimana Arade yaraye avuyemwo makinyi nyuma yaratumye ko mukombozi Derrick nawe yavuyemwo ndetse na Bukuru Keita mu mugwi wa Aigle Noir de Fighters makinyi hagati abatashoboye kugira amahigwe batashoboye kuja mu Urutonde rwa 2025 ni Haruna Musa Majaliwa ndetse na Gakwaya Ronald na Richard Bazombwa ndetse no kubasatiriza batashoboye kuronka amahigwe ni Edini Bimona asanzwe ari umusatirizi wa Arukinze Football Club ndetse na Banza Romeo Vansi una mukamuzi ko ari umukongomani ivyiwe bitarashobora kuba bija ahagaragara bamwe nabandi barimvira ati mbega ko habaye urutonde rwa 2025 ariko tutabonye impamvu abakinyi bavuyemo ariko nakwanda babwire umumenyereza umuseleksionere wa equipe nationale niwe bafise shwa akavuga ati ndavye mu bakinyi natumyeko nivyo bari beza ariko mutahuye ikintu kimyerizami muri equipe nationale haza beza mu beza rero nyimbono musi Patrick SANGWA yashimye kwifashisha abakinyi 25 ni impamvu systeme yo bashaka kuzokoresha yabonye ko ifitingana n'abakinyi Mesheri zami tuse utabura ikintu kimwe uno munsi umumenyereza yatuma ko abakinyi bitavuye ko abakinyi ari beza cyane ahubwo umumenyereza aratuma ko abakinyi bivanye na systeme yiwe azokoresha ukagenda kuraba mu nyatso tumaze imisi tukina ni Patrick SANGWA Mayani yakina inkino ubona ko ari karashiramo systeme yiwe nshasha aba bakinyi rero no munsi nyimba tuko turabona abakinyi batari bake bavuyemo nivyo nibeza ahubwo bice bibabera isomo bavuga ati ko twarinze tuje mu rutonde rwa 32 kumbure turafise ikizere ko mu gihe tukora cyane bizoba byiza rero nyimbashimye gukoresha aba bakinyi ahubwo ni Patrick SANGWA Mayani avuga ati abakinyi ndavye na systeme nzokoresha ndabona kari ikintu kinini bomfasha turabizi ko no mu guserukiragihugu wa Brazil baratumye abakinyi benshi ariko mu gukora selection finale nta myimenyerezo habaye ngo turabe tu niveau yuri hasi ahubwo no mumenyereza wa equipe nationale kanaka aza kavuga ati kubera jo systeme shaka nka gukoresha reka ntume ko umukinyi n'uyu ndabona muri systeme yanje izo fittingana twebwe rero nk'abarundi mu gihe dushaka ko equipe nationale ishika kure two kwirinda kuvuga ati nakanya tumwe ko kwayi nakayaje uriya ntaze ikiza nuko tubona ari abakinyi bamwe bagarutse Marco Wayimazi murabizi yari yavuze ati je muri equipe nationale ndahagarika ariko yagarutse aba parfait bizoza turabona ko baje muri equipe nationale ni kintu kiza cyane afise experience bamwe n'abandi bagiye baragaruka ati mbega uyu mukinyi wa Aigle Noir Kevicho itungiye wayagarutse turabona ko ari abakinyi bafise experience bamwe n'abandi bavuyemo Mesheri zami ubundi bwo gumumenyereza sero na tactique akoresha sero na systeme akoresha arashobora kuvuga ati uyu mukinyi ndamuzanye yoshobora kumfasha muri systeme yanje turabizi ko ku nomero 2 abakinyi bakena ku nomero 2 cyangwa 3 n'abakinyi zo gusanga bagoye turabizi ko uyu muhungu asanzwe akina mu mugwa Musongati Football Club Abduri bashi bazi kwizina rya Tigitigi niwe yaramaze imisi atuma ko muri equipe nationale ariko tuvyemeranye ni veyo kirasubira hasi sebelebye nyimbu no musi Kevicho itungiye yatumwe ko muri equipe nationale banzurabe performance yimeze gute equipe yimeze gute mbega uno musi Tigitigi equipe yihagaze gute imigubahura yitwara gute ukatugenda kuraba systeme Kev akinamo uburyo Kev akinamo akakina football modern ukagenda kuraba sinzi ko mwibuka Karimu Mackenzie murabizi uburyo yakinamo ni uburyo Kev arakinamo rero two kwenda kuvuga ati nakani yaje ahubwo twebwe icyo tusaba cyangwa se icyo duce tujudging cyo turaba mbega babakinyi badutumweko bari capable bari kuri calibre kuza guhangana n'abakinyi ba Cote d'Ivoire kuko umugwa Cote d'Ivoire n'umugwi utoroshe mwibuke ko n'umwaka weze ari wo twaye igikombe ca CAN 2024 tugegura n'umugwi ufise abakinyi benshi bakina ku mugabane wa Buraya ndetse MSI niyatevye amaze gushira nawe abakinyi azifashisha bivuze ko abamenyeza bose bari determine MSI nawe niyatevye yamaze kuzana abakinyi ashobora kwifashisha mwizamu yazanye abagabo bagira kuri 3 Fofana yamaze kumuzana Kenny Mohamed ndetse na Abd Ali Madvancere yamaze kuba nawe asimbana Abdul Emmanuel Ekpakrema Hollywood Diamond Osman Tukchela Ndiku Evan Kamala Hussein Single Frieds wo muramuzi kabisa hariya ku mugabane wa Afrika mubakina hagati azifashije nawe yamaze kuzana Harujan Glemen Jenny Philip Sang Ibrahim
Kesi Frank, Kesi muramuzi hariya kabisa ku mugano wa Buraya ndetse na Traore Mohamed. Kubataka mu bakinyi bahiga ibitsindo ni Adinga Simo, Bayakon ndetse Diakite Omar, Kesson Evan, Kansojen, Pepe Nicolas, Traore Beni, Haaland Sebastien. Haaland Sebastien murazi ko ari umukinyi atoroshe cyane. Uno munsi tugiye kuzitabira izinkino duhura na Seychelles ndetse na Cote d'Ivoire. Ukagenda kuraba mbega mahigwe ku Burundi bugiye guhura na Cote d'Ivoire angana gute? Uno munsi Cote d'Ivoire imaze kuba yitabira inshuro zirenga zitatu ndavuga mu gikombe cy'isi, ariko twebwe amateka icyo twereka Uburundi nta ncuro n'imwe buritabira igikombe cy'isi. Birumvikana ko iyo ni facteur ya mbere ishobora kutugonga. Ukagenda kuraba uno munsi kuri classement FIFA ku mugabane wa Afrika igihugu cya Cote d'Ivoire gifata ikibanza cya kane, sebere byemeraza igihugu cya mbere kari Maroc. Ukagenda kuraba mbega Uburundi nabwo bufata ikibanza cya kangahe? Uburundi za gusanga gifata ikibanza cya 41. Iyo mvire duguye gura n'igihugu cya Cote d'Ivoire gifata ikibanza cya kane, natwe Burundi gifata ikibanza cya 41. uza gusanga bigoye. Cote d'Ivoire na equipe imaze gutwara ibikombe atari bikenda vuga vya CAN. Nimba tugiye gura na Cote d'Ivoire imaze gutwara CAN inshuro zigera kuri zitatu. Yashoboye kwitabira igikombe cy'isi 2006, yashoboye kwitabira 2010, yashoboye kwitabira 2014. Urumva ko ico gihugu atari gito. Ukagenda kuraba mbega inshuro igihugu cya Cote d'Ivoire bamaze guhura n'u Burundi byagenze gute? Sinzi ko mwibibuka hari ukino twakinye dukina ngaye Bujumbura, Burundi bukina na Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire ashobora gutsinda igitsindo kimwe kubusa bigoranye. Bivuze iki mu gihe equipe nationale tuba tuko twakina ngaye iwacu turabyitwaramo neza. Mu nkino zitatu tuba tumaze gukina Cote d'Ivoire imaze kudutsinda zose rezami. Ukagenda kuraba mbega uno munsi tugiye kwakira ahantu tari mu gihugu cy'iwacu. Mwibuke ko Cote d'Ivoire yatwakiriye mu rukino navuga gwa kivandimwe yadutsinze ibitsindo 4 kubusa. Cyo turongera Cote d'Ivoire yatwakira idutsinda ibitsindo 2 kuri kimwe. Rero uno munsi mu gihe tutari ko turakira ngaye iwacu kuri Stade Ntwari, mu gihe kibuga kirahera mesherezami umusaruro aboneka, ariko nyimba hari ikintu kiriko tiraguga muri equipe nationale ni kibuga kirimo. Kuko no munsi murabizi umufana n'umukinyagira ku 12 je nyokwemera ko nyibuke ko mu guserukiragihugu wa Senegal igihe duhura Sadio Mane akigwisha bakamwa ikosa ryavugijwe abantu benshi, abakonsite bagiye batandukanye bavuga ati irya kosa rya ligue iyo ritsa kuba tiko twakira nga kuri Stade Intwari sebere biri yakosa niba hari kurihana haje urabona ko habayemo ikintu bavuga ati cyatugonze cya equipe cyo kutagira ikibuga. Uno munsi rero nyimba Cote d'Ivoire tugiye kuyakira ariko atari mu gihugu cy'iwacu biragoye, tuvyemeranye biragoye. Nivyo football visehete yayo, ariko turavye bakinyi bazanye ni kimwe navuga haju. Bivuze ko Cote d'Ivoire ni igihugu kitoroshe. Nimba tugiye gura n'igihugu cyamaze kwitabira inshuro zitatu ku Bedimonde kibaze kumaze gutwara kane inshuro zitatu bitandukanye natwe. Twebwe dukina inkino tuvuga ati dushaka kwitabira CAN, ariko Cote d'Ivoire yija muri CAN ishaka kugitwara. Rero kwizeza abantu ko meshereza mu gihugu kwitsinda Cote d'Ivoire ariko birashoboka. Ahubwo gico mbona nibaze ko ari urupimo kuri Patrick SANGWA kuko yangiro yibona ko twebwe ndavuga equipe nationale tuja muri CAN 2027. Mu gihe rero muri CAN 2027 hazo harimo ibihugu bya Cote d'Ivoire, za Cameroon, za Gabon, bizo kuba ngombwa ko yitwara neza imbere ya Cote d'Ivoire. Ni naho tuzo tukubona igicapo kitwereka ko yahangire yuko kuzo gushikana muri CAN 2027 bishoboka. Wagenda kuraba mbega itsinda Burundi burimwo rya F bimeze gute? Itsinda turimwo Cote d'Ivoire ni yambiri ifite amanota 10, Gabon ya kabiri ifite amanota 9, Uburundi ni bwa gatatu ifite amanota 7 mu nkino zindi tumaze ko twese dukina, ndetse Kenya ni ya kane ifite amanota 5, Gambia ni ya gatanu ifite amanota 3, ndetse na Seychelles ya gatandatu ifite amanota ubusa. Ukagenda kuraba Cote d'Ivoire mu nkino imaze gukina yamaze gutsinda inkino zitatu zose inganya rimwe. Uburundi natwe inkino twakinye zishika kuri zine twatsinze 2 tunganya rumwe dutsindwa rumwe. Rero birumvikana ko sur papier kuri tapis vert sebere byo Cote d'Ivoire iradusumbya. Kandi kande kuraba mbega Cote d'Ivoire isoya abakinyi babo basokera ku mugano wa Buraya. Twebwe natwe equipe muri champion yacu Primus League dusoye abakinyi basokera mu Rwanda, muri Kenya, muri Tanzania. Rero mu gihe dafise abo bakinyi benshi basokera hanze tukagenda gura n'abakinyi bafise experience biragoye. Ariko seberebye muri football ni ibintu bitatu: ni gutsinda, ni gutsindwa no kunganya, ariko amahirwe ariho. Ariko unovuga ati kimwe tukunda kuvuga ngo uri favori seberebye
ya equipe nationale ya Cote d'Ivoire reserve. Twarangiza ndetse tudakeje umugwi w'intamba mu rugamba ndashikana imyaka 17 hali ya mu gihugu cya Cote d'Ivoire aho ku munsi w'Imana waraye wiraye ibitsindo bitatu byose kuri kimwe. Ndavuga umugwi w'igihugu wa Cote d'Ivoire mu bigi matarenza imyaka 17. Dufelicita kabisa amasi menshi kuri Daniela n'abigeme biwe bakiri bato cyane. Tunabutsa ko ku munsi wejo bazogaruka kandi bagura n'ico gihugu. Dusaba ko Daniela ndetse n'abigeme biwe bo byitwaramo neza nyuma tugiye gukina match retour dufize ibitsindo bitatu kuri kimwe hamwe Cote d'Ivoire yozeka ko comeback igatsinda cyo kwitwe remontada. Nibaza ko Daniela yoba yasamaye ariko nyimba imatch ya mbere batari banamenyere klima twabasanzi wabo twashoboye kubatsinda ibitsindo bigira kuri 3 kuri kimwe. Nta nkeka ndizera ko Daniela nibimenya n'abigeme biwe ku munsi wejo bashobora kubyitwaramo neza bagashobora kuzana intsinzi bagatsinda iki gihugu ca Cote d'Ivoire byoroshe. Tunamwifuriza amahirwe masa. Twarangiza tege muri UEFA Champions League uno munsi izoba yagarutse muri kimwe cy'umunani gishira icanyuma cyo kutwiza two kwitwa phase retour. Mwike ko phase ale yari yabaye mu ndwi iheze. Kuno munsi gisesa imwe ni minota 45 FC Barcelona izobe ko yambikana na Benfica Lisbon. Muziko ku rukino rwa mbere FC Barcelona yatsinze igitsindo kimwe kubusa bwa Benfica Lisbon. Igihe cy'isaha 4 Bayern Leverkusen izobe kumwe yambikana na Bayern Munich. Igihe cy'isaha 4 aho muziko ku rukino rwa mbere Bayern Munich iratsinze ibitsindo bitatu byose kubusa bwa Bayern Leverkusen. Ndetse na Inter de Milan izobe ko yambikana na Feyenoord aho muziko ku rukino rwa mbere Inter de Milan yatsinze ibitsindo bibiri kubusa bwa Feyenoord. Urukino rw'umunsi ni Liverpool izo kuba yambikana na PSG Paris Saint-Germain aho muziko Liverpool yari yatsinze igitsindo kimwe kubusa basanze Paris Saint-Germain hali kabisa mu gihugu cy'u France babatsinda igitsindo kimwe kubusa. Bamwe n'abandi bakibaza ati mbega uno munsi Paris Saint-Germain iraza gukora comeback bagiye mu gihugu cy'u France Anfield. Mbega kuno munsi FC Barcelona ashobora gutsindira Benfica Lisbon mu gihugu cya Portugal. FC Benfica Lisbon yazikore remontada cyangwa se comeback mu gihugu cya Espagne. Nyibuke ko FC Barcelona yatsinze iki gihugu cya Benfica Lisbon badakwiye ari nusu. Uno munsi baza gukina bakwiye nubwo utazi ibiza kubera mu kibuga. Est-ce que Benfica iri capable yo gutsinda FC Barcelona muhira? Est-ce que Paris Saint-Germain vyayinaniye mu gihugu cyabo cy'u France iri capable yo gutsinda Anfield umugwa Liverpool? Tubana ko uri determine ushaka ibikombe byose abo UEFA Champions League yaba igikombe cyo mu Bwongereza biragoye. Reka turinde turabe ariko ni Paris Saint-Germain ifite abakinyi beza, ni Paris Saint-Germain ihiye, ni Liverpool nayo ihiye iri determine. Reka rero ndabashimire mwebwe mwese mudahengeshanya kuba mukurikirana ibiganiro bica kuri Nil Sport TV. Ndakubitsa utarakora subscribe ku rubuga rwa YouTube, simbira ko ukore subscribe, share na comment. Saho gusa no kuri Instagram no twibereye wandika Nil Sport TV ukacitubona ku makuru meza amasana masukuye asa neza cyane, ndetse no ku rubuga rwa Facebook kandika Nil Sport TV hamugaheza ugakanda suivre ugakora partage commentaire share tuba tuzikeneye. Jewe namwe naho kundi munsi ndabashimire ndabifuriza kugira ibihe byiza mugire aho muba mubawe. Jewe namwe nibaza ko rizongera guhura muhanda yimukurikirana ibiganiro bya Nil Sport TV. Ambassadeur du sport. Ciao ciao. Nil Sport.